kugira ubusuma canke amabagira azoce bamwica ahageze yopfuma apfa basi byaranduhije atumye mpunga mu muji ngo wararetse byagenze gute igikorwa nagatumye imari kirangije bose bakoze uko bishobotse kose barangije hose ariko ntabwo tubasha kumurongo ntabwo mwamuronse nababwiye yuko muza mugize mumaririye ubu rero mujye mubwira yuko mutamubonye ama shahiri nawe mwabonye nawe nawe Mugisha ndababwira gerageza uburyo bushoboka bwose makamumuza wabyumvise muko mubi gerageza uko mushoboye mumurondere ahantu hose muzi yuko akunda mumuza murabyumvise kigiki barabikunda gutoreza ibyo mu gihugu kubera ngo bacu igitoro cyo guheranya kandi iyo sitasiyo abantu ni benshi bose bo umviriza nacho ugenda urabe kontakti yajya ku meza hama mucyo mugenda kandi gira ningoga kandi abasama nimuje guteba amasaha makeye bamugo kurengana nk'utambo nifite ibibazo by'iwanje mu mutwe numva umenga isi yose yanguyeko nta munezero na muke mfise ibintu byose byambihiye nta kintu na kimwe kuri nose ubuye ntisigaranye ibintu byose narifise umunezero wanje wose wagiye rero ntutume uno munsi hoho numva yuko ari ufise umubabaro kundusha jeyo wowe kubaza uno mwanya shayi umuhungu wanje ari hehe wahavuga kandi ibi byose biriko biraba byatewe nawe kutumva kwawe ndakubwira reka kumara umwana wanje muri ibi bintu reka kumara umwana wanje muri ibi bibazo byose reka kumara none wibaza ko umwana wawe wenyine n'uyu wawe wenyine twese twari tumusangiye nitumusangiye si uyu wacu n'uyu wacu si uyu wawe wenyine umenya ko ari umwana wacu kandi ufise atanahantu usigaza kurongo uyundi ibyo byose wamushize ko yokusha muri ibi byose umwana wanje ari kumureka agakora ibintu yize niwe ari kumutwara mu bubazi bwo kwiba mubwira ko sinzi ko umutwe wose wiyumvira dehiye ariko wiyumvira iki umwana wanje cengereye ko abaho kuri ubuzima umwana wanje arengereye yuko abaho neza umwana wanje akagira ingeso nziza kandi umwana mwiza yuba ariko byose indoto zose zanje zose zapfuye kubera wewe nuko ndamuhiragi kandi Ryanje azoryamana ijya n'iragi n'ijya n'iragi ari ujya n'umugabo arakuze ujya n'umugabo iyo ajya kugira nimukana gucunge ibintu byose byaheze umwana wanje byose byaheze agiye kunyanga nawe iyo yagiye nacyo rizobasha ko agiye kunyanga ukuri kose ugiye guca habona nta kintu na kimwe isigaranye mbabarira ubuye naho washaka ukanyica nafunitiye paraze byo wafatira kinkombe jugumira ushaka kunyica ko mbabarira umubara wamufashije rwose ubutumye nja kurukangira wowe noje no uno mwanya umwe gupfuye no bampomvye kinini abagore bawe ise ubusina gutinya bashaka kunyica shaka ukora ibyo shaka kunyica pe kuwanyiciye hejuru ubushaka kunyica nta sasa ninya kwanza nusubira kwica umuntu n'umwe utamenya kunyica wonyica unyihambire uko ariko mbiye wa mugore uko ariko mbiye hoki mva amaso ugiye nzova nawe unyishe utanyice nawe uko yawe unyiciye hejuru uza mva amaso wakigenda wakigore we n'ubundi wowe ukeye kutwara neza umwana wawe nga atari ibyo utonyicisha uko yawe abiri ugira abapfuye bangana iki hari abapfuye bakubita umwuka wewe
uraza wivugisha imbere y'iwanjye za kuvuga ngo wiki uravuye uvuye hama nakwirereye kukwira udahanyibwa ukugwita imisega nzokwereka Shahiri burya wanka bangwe wanka zanadabi kandi buriya nyamuburi kimuhanura niwe nyamuburi kimuhamba. Shahiri wewe urisoma mbike wanje uri mpape w'iwanje mugabo tubiravye jewe ndabigenzuye ndabishize ku munzani inyishu Mariya yinye bajya nibo babyibi wawe twana twemera tuduge tumanuke dutambuza amaboko hasi amaguru hejuru. Shahiri jewe umutima w'uwanje ubwenge bw'iwanje nico bumbwira Arbush jiwe ibyo sida byibazaga none nimbora abavyeyi biwanje imyaka 20 yose yaheze bari navuze ijambo nyaryo kandi aho niho bisigiye umutwe. Ico nico rero gikorwa dufise dukuye gukemura tugikurikirane turonke imvo n'imvano nikimenyamenya wamaze imyaka ingaho utari mu gihugu nyinshi kinakuriye mu Buganda. Amalia ari mu bantu bakoreze kandi we yabigizemo uruhara byose. Ikiri ngaho turondere Amalia tumunigure tumukanye hamwe tumukanya nk'impunzi. Sindikunda gutahura kubera iki uba wimbwira uba wikura hehe ntumurira neza umbwira ubikuye hehe ubikura kuki? That's your problem my friend. That's your problem. How should I explain to you? How many times? Birati nabikuye aha bimeze uku apana kugumuca hirya no hino cyanyene. Okay, Shahiri ayo makuru yavuye mu nzu iwanyu. Nabikuye kwa mushikanje yabikuye kwa muto wa Amalia ariwe abimibiriye. Kandi ufashe ibintu ukabiteranya ukabikurikirana inyishu iguma ari ya yindi nyene. Bajya batama sabasanzi kandi ntibarira busema kandi ubiravye bajya bitwa abavyeyi bawe kuva kugwara wiwawe gushika ku mushatsi wiwawe nta na kimwe musa nta n'isano na ariko bajya baravye Arbush ibintu kurambwira bwenge mumbwira kumenga ari byo ubundi bwenge bukambwira wapi? Shahiri listen please ndakubwira gusa ijambo rimwe ndakwemera urafise ubwenge urafise umutwe bukoreshe. What can we do now? Ikinyoma kimara umunsi n'ikimara umwaka tugira amaresheshe iwacu. That's all. Tumurongera Amalia nani byaje bituruka kuri Amalia kwanza hajya muhira warahabonye wabo fwe ko ushika hariya kingaguma ngaha ntaco uburayo ni wabona niyo foto y'iryo hasa zo atoronje inyishu yange. Oya Amalia turondere kwanza Amalia kandi tutegerezwa kujyana kugira ngo nico kandi tunyaragase bajya abavyeyi bakiri hajya kumbuwe. Okay, turondere Amalia twumva icyo aza kutubwira hama cyangwa mbakumenya ukuri ntagira batubeshe tubakuramo inyokotsa ndabinigira jenye murazi inyama turazijya n'imbisi ndabinigira jenye tugende kumura mama tukundira ariko bizogenda neza. Kuri umbabarire byose nije nabikoze bijya byose Ibyo byose uzize kutubarira niwe wabikoze. Ibyo ama message nije natanze imitwe kugira abikore kujya kuri umwana je nyene nije n'amaboko yanje abiri ndamuterura ndamutwara ndamushira amaguru n'isoni babarira zanina basabwigongwe ndakorera umugore nkaba akabikabishe nkakwe kurumbabarire nta mutima ufise w'umugore. Ibyo bintu ntibisiguritse babarira no ntibisiguritse cyewe nta mbabazi ntanga sinshobora kuganda imbabazi. Yarakeneye umwana nintavyara yarakeneye umwana bisaba yarakeneye umwana mugiye kumuhindura mukagira nk'ishetani umwana kumva abwira ibintu
none ndakubaza ikintu kimwe ahubwo muhuru usanda kumangure oya rindira ndakubaza ikintu kimwe none mwebwe gutora umwana mugenzi we fafi yari yabuze abandi bana mu bitaro byose kubitaro gutora abandi bana kiretse no mu bitaro ibigo by'imfuvyi birahari birirwa bivuga ati nimuze mutora abana barere mu miryango yabo iyo satani yamugiye mu mutwe yari satani y'abandi bwoko umwana w'umuntu atazi avuga ati reka tora ari umugenzi uwe wanje amaraso yiwanje hano yabyikiye cha yari umugenzi wiwe cyane abona atatoye umwana wiwe vyofuma yoza ari umwana mwiza kandi yomubera ifura zena babarira no muri iki gihugu kirazira gukerera nuko muri iki gihugu babuza gukerera jewe warukwiye gukerera nakoze akabi kabishe zena babarira n'ukuri nije nambwiye andika ama message yandika amafoto wavyumvise kugira wabimenya Jindu no mubuzima bubi abantu no bamwite batwo nyuko kumenya uwo tutandukanye uyu uyu kuvuga ko amaje makofu bari barakurikiranye mureke ibyo twabize jewe namukubita no mukerera imbabazi ntizigarura ivyo wakoze ntizivura ingovu waduteye ikibi kibishe rero uwamugiye ko nabadandaza burya ari ikintu mwebwe mutazi imana ihora ihuze ariko imana ikora ibitangaza byayo mubana b'abantu uzi ko papa wuyu se wimwe mutamandiko mubana uzi ko yakubiswe narijya hindi hasa ni papa wuyu uyu ujyamuze yakwiruka ku wewe Asko papa ugiye mu bisebe ko ndi ujya mugesera nujya papa wuyu niwe byaruye yarabitira nije ujya mu mama abakura bose babiri papa wiwe yabyaye ari babiri atazwa ujya wundi mugore atazwa umugore ujya mukobwa wundi mwabo nyari rero urari kuri Imana ihana burya uyu icyaha yakoze cyo gufasha ibyo mushetani wundi akiba ibyahasa akarirera ibyo wase nyene byagera nigure se wiwe urumije kwingamze ibyo wase nyene babivye bagigisha umusuma ubaye kunigura se nibyo byagera gira hirese wiwe yakijijwe n'amaguru urakibona iki ndira hari ibintu bijya kwisi twitondera isi turayikubera yavuye kuri sekibi yacyahera ku imbere ukora inabi ukayisanga imbere ikaguherekeza biringa kumira inyuma y'iwawe ibyo niringana biringa iguma iraguherekeza zibazo umwana mwiza ngo papa wiwe ari bashaka gujana cyangwa bankoreye nakundi kuko je umutima wanje no kubabara nyene jewe ushobora kubabara yega nanjye urashobora kwicara niyo nzigo kuko yonyica jeshi no kubabarira apana kandi n'ubyo jewe kugira ndamugire ikigongo nukumuha hahandi yandi mufisi azorinda imyaka iyo 6 ntamuhaye imyaka 20 niyo yatandukanye arima kuko umwana wanje yari kundimira imyaka 6 ariho mwagara icyaha kiranyagiriye Zahiri oui ramujya mukubwe akadodo chenanje n'ugiso umuntu adodo gendera wewe wamubona mukobwa namubona urikura mubona nawe nyene ikigongo cyawe kiba hafi none biragenda gute yorima tukamurimisha imyaka umwana wacu yari kuturindira uyu muntu mbona ngaha ninde umuntu antumye ngaha ko musa dusa nande hari iki mukuru namari hari iki musawa ikingoranye bari bantumye Amaliya ariko umuntu antumye Amaliya n'uyu barasa mbona umengo ni fotokopi yani sinzi bakeni Amaliya ego Ihasa Amaliya baramukeni wani kandi ni Ihasa riri wabo n'uyu
Ingo tugende. Kazima twe turabatuza. Tugende. Tugire rimwe. Kimbere tugende. Oya. amenye gute? Nabanga bibaho. Tugende. Ahubwo gusa. Ninde yamuzanye ino? Ninde yamurangiza? Ingo tugende. Ko yabashira n'ukuri. Ngani kwiri cyangwa aho ari mu muryango. Arangiza. Sinzi nuko bazotubabarira tudahuye n'abantu basenga kubyo twakunze. Ukuri ko Imana nta kigongoje. Ariko uko ndamuzi zane. Ashaka kutubabarira. Kubera byo kuva kera rimereye neza n'ukuri. Gusa nkeneye ko tugenda twese tugafukama tukaja musi ibirenge byabo tugasanga tukemera ikosa. Ubwo waje umuntu yemeye ikosa arababarira. Sico kimwe n'umuntu atemeye ikosa. Kandi usabye imbabazi ntabari mubi. Uraje kuvuga. Madame. Mbizana kubwiye. Jewe sinivuguruza. Imyaka tubanye uramaze kumenya uwo ndiwe. Urumva urakora ikibi kandi ukacemana. Neza cyane. Yo kandi ikibi iyo ndagikora kigashika. Arena simbona amajambo menshi uri kurambwira. Ahubwo ikihari icyo ngira nkore no kumarira. Mubadanye kura amaraso wakoze arakwiye. Ibyaha wakoze birakwiye. Hakeneye yuko ubuye wemera ukemanga ibyo wakoze byose ugasabira ibisabira imbabazi. Bagori ati nta maraso bakoze, ba Dawudi nta maraso bakoze. Imana ntiyabahari, ntiyabagiriye imbabazi. Nanje kagira Imana itongera imbabazi. Izokugira imbabazi mu gihe wemeye ibyaha wakoze ukanabisabira imbabazi. Ariko wowe uri kuranga gusaba imbabazi kandi jewe alawi. Icyo ngira nkore cyanyuma iki kirimo cyonyine. Ngira fate bajya bahungu banje kandi ndazi kari intwari. Ubonye usigaye abahungu ntubasuzugure ngo ni babiri bajya nyine basigaye niyo bagira bamarire. Ngenda barungike bagire ente bagende bamarire. Hako jewe alawi no kwitwa imbwa no tumamba imva. Kandi ikibagiwe coco umwana jewe nirereye. Shahili ntumva wamukozeko nanje nzokwica ubanje. Ibyo nayo kubwiye. Umviza nakubwire nanje Shahili ni wanje. Naramatiye yatoranye iragi giwanje. Ni ngombwa agirende abe nkasi. Kandi ndazi ku rugamba yararutanguye kandi azorurangiza. Nta bindi bisigaye, nta explication y'ukurama, ikihari no kugira no kurangiza. Wewe utisubiye Bakavaho, bagapfa. Utisubiye ko ivyo bintu byose ukora ukabyihana. Ugasaba n'imbabazi abakiriho. Ugira hariya nabashize bazovayo. Uzosaba imbabazi n'abakiriho basi. Jewe uyu mfukama ngusaba imbabazi. Utagiye kwidohora kukanyuma. Tugeze kukanyuma utagiye ngo imbabazi asha kumuranga icyo wajyaka. Ngiriza renda kubwiye. Sije mugabo wawe ndagucuranga. Sije gucura. Ndakubwiye nti ugafata ubwo buguru bwawe ukamujyana hariya ndoce ndabucagagura. Wewe nakubwiye ukaya unyice ureke. Nuruyice kwisirura baye. Shakubikimuga cyangwa kwisirura baye. Hakompa nicuza aho nishaye hose nicura ngo urumvura sinkeneye guko mpangayitse jewe kubera ibyaha nakoze kandi mfise n'ubushobozi bwo kunisaba imbabazi abona bikoye bakihaye. Zogera nsaba imbabazi. Narinzi ko uri umuntu ufise ubwenge cyangwa narinzi ko ari indi migambi uri kuramamagarira ngo umbwire. Zogera nsaba imbabazi.